Nongeye kubaramutsa ntabatera iteka ntangere mwese rero murabema gukurikira amakuru yacu kubonesha kuri yanyu mukunda cyane Amatsiko TV, aho rero hibandanya ibageza ko amakuru abatandukanye ariko haravuga ngaha mu Burundi ndetse no mu makungu muri rusange. Reka rero amakuru yacu tuze tuyahere mu Burundi maze tubabarire zimwe mu ngingo nkuru agira yibandeko. Amakuru yacu rero reka tuyahere ngaha mu makungu tubareko mu Rwanda, tuyahere mu Rwanda tubareko ishirahamwe HCR iriko irarondera mu mpunzi abakozi baja gukora muri Canada. Turabareko kandi mu makuru hariko haravugwa muri Repubulika Iharanira Rusange ya Congo, tubareko Papa Francisco hari Kinshasa muri Repubulika Iharanira Rusange ya Congo. Rero amakuru yacu ku buryo bw'idonido tuyagarukeko mu kanya maze tugaruke tuyabashikiriza. Reka rero amakuru yacu ku buryo bw'idonido tuyahereye ngaha mu gihugu c'u Rwanda maze tubare ko HCR iriko irarondera mu mpunzi abakozi baja gukora muri Canada. HCR mu Rwanda iri mwihimiza mu muryango y'impunzi kugira ngo ironke abimukira baja mu gukora muri Canada. Inyuma ya Kigali haramukiwe ikambi ya Mahama, intumbero kurondera impunzi zishoboye ubuzi bushoboka muri Canada. Uwo mugambi ukaba wimurukirwa na benshi mu mpunzi. Inkuru ya social media ya Burundi rero itubarira ko iminsi ibiri niyo yakoreshejwe na HCR na Minema mu Rwanda, ubushikiranganji bujejwe impunzi mu Rwanda mu gusigurira impunzi zo mu gisagara ca Kigali umugambi watangujwe na Canada kubwimukira mu ntango y'indwi iheze. Basiguye ko impunzi zikwije ibisabwa zishobora kugerageza amahirwe yazo: abigisha, abaforoma, abafundi bakora ivyuma, abashoferi, abafundi b'indimo, abanonosoye ivyigaburo, abanyabugenigeni bagengene bacapa ni benshi bakenewe. Murasabwiye kugerageza amahirwe yanyu. Amashirahamwe menshi yo muri Canada ariko hararondera abakozi. Ikindi naco ni ico igihugu kigomba guha amahirwe cane impunzi kuko kibaronsa amaviza ya gusa mu by'ubutunzi. Niko byasiguwe n'abakozi ba HCR kugira ngo bakangurire izo mpunzi zigezwe ahanini n'abarundi n'abanyekongo zari zikoraniye ku kigo ca Gikondo i Kigali mu kiringo c'imisi ibiri. Basabwiye kwamana hafi diplome zabo hamwe na certificate bahereye mu mashure yisumbuye n'ay'imyuga. HCR ivuge ko iteguriye gufasha mu gutanga amatekete kubasaba ibibaye ngombwa, ariko twarasiguye intambwe zose zikenewe, impapuro zisabwa, kandi tuzomenyesha inzira zo gucishamwo ayo makete. Iyo gusaba niko HCR na Minema basikirije. Ku munsi wa kane no ku wa gatanu hari haramukiwe amakambi bahereye ku ya Mahama irimwo abarundi benshi n'abanyekongo ku butaka bw'u Rwanda. Amakuru avuga ko inyota, indoto n'umwiheburo i Kigali nta kindi kiyagwa atari iyo nkuru mu miryango y'impunzi. Batubwiye ko igitigiri c'ababa abantu 500 bategerezwa kuja muri Canada muri uwo mugambi, ariko jewe injeniyeri informaticien nagerezwa kubamwo. Reka ndondere amakuru y'ibikenewe hama zotange dosiye hakiri kare. Kumbure ni Imana yashatse ko tuva muri ubu buzima bugoye aha i Kigali, ko impunzi itagira akazi. Niko vyiganwa na JMV, umwe mu mpunzi itunze umuryango ukiri muto. Yongera ko ati ntuzosubira kumbona ngiye kuzofata indege ngenda mwene wacu
nk'ukwiha ivyizigiro kwiremesha. Ku bandi ni indoto, nkibaza ko Canada ari iyarara ryo koyororeramwo izo mpunzi zose. Reka kurota ni amahirwe azogwa kuri bamwe bamwe, nka kumwe kwa Green Card ya USA. Uko biri kose sinzokwirirwa ndata umwanya wanje, niko uwondi abibona. Abandi bahitamwo kuzongereza amahirwe yabo. Jewe narabanje ndaregerageza ku mukenyezi wanje, kandi dosiye yarakwiriwe neza. Narumvise ko umwuga wiwe ushirwa imbere, ariko nanje ndi mu gisata c'itumaatumanako, nzoraba nanje nsabe. Ni ibivugwa na Emmy, iyindi mpunzi, se w'abana batatu. Mw'ikambi ya Mahama, umwiheburo niwo mwinshi mu mitima y'abantu. Ku kibuga aho isekeza ryabereye nta bantu benshi bari bahari. Ubwa mbere benshi muri bo ngaha ni abantu batize batasomye, abandi ni abanyekongo. Ivyo kwimurwa biriko birakorwa. Ikindi, igice kinini kigizwe n'abantu bihebuye bishakira gutahuka iwabo, niko amasoko muri iyo kambi amenyesha. Aha nta kindi bashaka atari ivyo gufungura, nta kindi, kuko inzara irabica bigacika. Ikindi batubwiye ko gusaba bikorwa no mu bindi bihugu vyo kw'isi. Rero amahirwe ni make, niko izo mpunzi zigaragaza umwiheburo. Nubwo biruko, HCR, Minema n'ayandi mashirahamwe afasha impunzi barasaba ko izo mpunzi zosaba cane urwaruka kugira ngo bagerageze amahirwe yabo yo kwimukira muri Canada. Abazoshimwa nta kindi kintu na kimwe bazosabwa, yoba visa n'itike, niko HCR yabahumurije. Reka amakuru yacu rero tuyasoreze ko ariko haravugwa n'ubundi mu karere k'ibiyaga binini. Tubabwire ko Papa Francis ari i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ico gihugu caheruka urugendo rw'umwungere wa Eglizia Katolike mu mwaka w'1985, aho Papa Yohani Paulo wa kabiri yagendera ico gihugu ubwa kabiri. Papa Francisco azomara imisi 4 muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, maze aca abandaniriza muri Sudani y'ubumanuko. Mu karere kacu rero, Papa Francis yari amaze kugendera Tanzania, Kenya n'Ubuganda. U Rwanda n'Uburundi nivyo bizoba bisigaje kumwakira. Ivyo bihugu biheruka urugendo rwa Papa Yohani Paulo wa kabiri muri Nyakanga 1990. Turabashimiye rero mwese twabanye mu makuru yacu. Reka tuyasoreze ngaha, tubare ko hagasaga gusa ko tutatanguranye amakuru yacu. Ntitwabura kubibutsa sebe mu nkuru amakuru yacu yariko aribandako. Amakuru yacu twayahereye mu karere k'ibiyaga binini, maze tuyahera mu Rwanda. Tubarira ko umuryango HCR uriko urarondera mu mpunzi abakozi baje gukora muri Canada. Twabariyeho kandi Papa Francis ari muri Kongo, aho azomarayo iminsi 4 maze agaca abandaniza muri Sudani y'ubumanuko. Reka rero amakuru yacu tuyasoreze ngaha, tubareko aragasaga. Mukomeze mugire ibihe byiza.